Ninda gushabuje. Bisa nunchereze ngiye kwirande vu wanje. Sheri kwirande vu kibase numbona waruje kunda bahomba. Wewe? Sheri mbwira. Ihangane je nitukivugana nawe narahebye. Kubera iki? Sheri kubera iki? Ahubwo have. Have nigeze have. Barira basi nagize iki. Nagize iki wewe misi yose ngo ngo sheri ngo ndagukunda atana igitumbura cyane se bigera ungurira wewe nkunda ushaka ibitumbura basi nasunye hejuru ushaka byose bisa nigira kumuraba kandi je uri kurano kabasi ubwana abantu birabura uri kuramfata nabi nyine kisima ara umviriza basi urazi twara dukunda amviriza tumvikane basi urasubiza ivyanje uburobe ibiyoba ibitumbura genda bukebukere umviriza ntacyo tuheze ivyacu nta dimension ziwawe basi nzinhigira ungana ndaguha Mbasi nime ryonyene dimasyo no ngena basi urumvikana none umpikina turavugana ntaso banzum ndakubwira burafata inkofu oya ivyo ntashaka isawa rero basi ndaguha basi amahira twumvikane tunyaruze sivyo urampe sawa ndimvya gatoyi sawa ndaje dupime cyane ngarutse mugumenye ko tuzakivugana nawe unyarutse kandi utabisanga nigiri Anganga wewe bakobwa si benshi none uje kunkubita jewe ndawukubitira none uje kunkubita jewe je nukugupima gusa nta bindi je si ndawukubitira iki jewe guma rero none guma hamwe kandi ucafu sindagucafuza isawa sinaona ndagwa amafaranga ukakimvunirako genda no wahagije ndiba barigaso ndaheza indira aje gusama hera wampaye wanyemera utayantaye ndinajo ntavyiki je tuvugana okay we gusa we gupima kugira ngo nze ndonke umeze gute hawe yewe kugumana no subira inyuma nuko genda gusa rero cyane genda naje nzonke n'uyundi Akubaza gatoya. Umeze neza? Uvuye hehe? Tembera? Gutembera. Mara ifite nanje kanu gato nagomba nakubaze. Ushobora kunyemerera? Nakanu gato nagusa. Nakanu nagusaba gatoya tujiste. Hamushumi. Je vraiment si ikintu cya grave ni gutumwanya gusa ntumwanya ngaha byonyine. Si gutumwanya nawe nuko nakanu wabona tuno tubona fise. Yani izi ni metro. Iyi ni metro kibe. Iyi ni bayita metro kibe. Iyi metro katriple. Ya muri umusade. Umvise sino musade. Gusa nashaka nyene nashaka ndakwipimira tujiste ndagupime. Ucunjana. Yani nkeneye ndabe ko musa n'umukobwa ikobwa sha campedesha. Sibyo. Ibyo ni birebire. Gusa nashaka nyene ndagupime sibyo. Ubukoze. Ndagupime ninasanga bihuye hama ndakubwiye kiri ku mutima. Na kibazo ariko ntumbwire uburofa je na burofa mvuga je ndi grand homme so rero mera neza muje ntumpime kuri gusa mbwa rero ashimenye ntumpime kuri gusa turavugana gusa nawe sha uhika gufu kuntu utanga kuntu siniko ndagutu igitangura ndi mera neza nagupime rero nawe uri kuyishima sa uri kagufi ukuntu ukuta mime ingi haikufanani kabisa naenda kupima nahade pima oya najeje sa rero uwo muhimyi nabago mumbwiri genda bukeba wariye saa sita urakago bajuri mu rugo urakarushwa
we nturi n'umukobwa uragasufi we sister agana kubaze umeze neza ndamutsa basi none dada ko bishima no ndishima nyene kumona wafashe so nari mfise akantu gato nagomba kwisabira hagaservice gatoyi cyane na rero sister wabona tuno tuboro singa tuboro tudimanso yani ni umukobwa nikobwa ashatse ikima cyampivye cyakimba ngo sinoro nkundi rero cyana shaka ndagupime ndabe ko kabisa uko tukuba uri ndoto zanje hama nina sanga muhuje bema nta kibazo basi nanze cyombe uri umusazi sindi umusazi wewe ko bishima Kiwa nawe na vimba umusazi naenda kutena ninku ja inao ya mebe olala mnashane kuipimia murakwiranye dimension ni zimwe uri cyano menga uri kimarayika neza nakora byimwe ucyana cyiza basi ndakagusaba ikintu kimwe wonyemera tugakundana basi je muko dukundana manza kunchorera je nugiye kibazo je mu boss man ndabise yani ari kuri konti wonyemera tukaba umwe ya hawa sa ntugire kibazo empa muhira ariyo tendere ndaguye muhira mukampe oyaziyaga ya mbegi cyana ndaguye ko urugana bwiza bwe